Reka subire ndabaramutse mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni ya Nyumwe Rudende Isange TV. Ishene ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Ndabaye ikaze rero mwe mwese banywanyi bacu mudukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu Burundi, kabari mu ntara zitandukanye, amazona atandukanye, uducimbiri dutandukanye, amakomine hatandukanye bigize igihugu cacu Burundi, ndetse n'abadukurikira bari mu makungu. Kuri mwese ndabaye ikaze amakuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru rero habari karavugwa mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, imigenderanire, inkino, iperereza hagati y'akazina muntu ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa ijya nino mu makungu ya kure. Ndabaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba ari amakuru rero aba azindutse avugwa mu bisata bitandukanye nkuko nari maze kubibabarira, ariko na cane rero akaba ari amakuru arazana cane gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe leta ngo yohindura abanyeshuri ngo bahabwa amaburuse d'études ngo bakarungikwa mu bihugu vyo mu karere ngo vyo koroha, ibyo turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Naho ibujumbura ho ikiza ca kolera ngo cibonekeje ku murindi uri hejuru muri Nyakanga gusumba mu myaka 5 iheze. Ivyo navyo turabigaruka ko ku buryo bw'idonido. Naho umuhinga wishiramwe mpuzamakungu ni ajejwe gukurikirana ivy'agateka kazina muntu mu Burundi yaraye yongerewe ikiringo c'umwaka. Ivyo navyo turaza aho kubigaruka ko mu kanya. Naho mu yandi makuru uzofatwa ngo ariko aranywa itabi agatumurira umwotsi mu bantu azocibwa amande y'ibihumbi 100 by'amafaranga y'Amarundi. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawontuye. Naho mu yandi makuru nuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gushika ku kibuga c'umupira Ruyange, aho agiye gucikiriza musanteri wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura. Akaba kandi yakiranywe akanyamuneza n'abenegihugu bo muri iyo komine. Ivyo navyo mu kanya turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido. Ico musabwa gusa mubanza mufyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana, ndetse mujye muraba n'abambere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tumaze gushyira kuri nomoresha kuri yanyu mukunda cane imwe Rudende ya Isange TV. Kaze rero mu makuru yacu ku byo bw'idonido n'ubundi tugiye guhera kwereka ravugwa ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho yishikiye muri komine Isare y'intara ya Bujumbura, aho rero yagiye gushikiriza musitanteri mushasha w'iyo komine. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko yamaze kwakiranwa n'akanyamuneza n'abenegihugu bo muri iyo komine ndetse ngaha ku kibuga c'umupira ca Ruyange nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Muje kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ubundi hamaze iminsi yagendera amakomine atandukanye yo ngaha mu ntara ya Bujumbura, aho rero ariko arashikiriza ba musitanteri bashasha b'amakomine agize iyi ntara ya Bujumbura. Muje kandi kuri ubu rero kuri igerekerezo rya indwi gitugutu uyu mwaka, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye komine ya Isare, aho yagiye kwishikiriza musitanteri mushasha. Akaba rero yakiranwe iteka kuri ico kibuga c'umupira w'amaguru ca Ruyange nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu na cane yabegereye ngaho nyene kuri ico kibuga abishikiriza muri iyo komine ya Isare. Naho ngo mu gihe leta yohindura abanyeshuri bahabwa amaburuse d'études bakarungikwa mu gihugu ngo mu bihugu vyo mu karere ngo vyo koroha. N'isasa y'inama nshinga amateka ryo kuri uyu wa gatandatu gitugutu uyu mwaka, abashinga amateka bariko biga ku masezerano yo gufashanya hagati y'u Burundi ndetse na Serbia ndetse mu gisata c'indero. Umukuru w'inama nshinga amateka Daniel Gelas Ndabirabe yagarutse cyane ku banyeshuri baba biga kuri buruse ya leta iyo ngo bayobewe ngo ihagarara ibiheza ngo bikagora ngo kubaho mu gihe mu benshi baba bari mu bihugu byo ngaha vya kure. Kuri ivyo kandi umukuru w'inama nshinga amateka Gelas Daniel Ndabirabe asaba leta ko yoja ngo irarungika abanyeshuri mu bihugu vyo hafi, aho retse ngo agira ati aho
hakurya muri Tanzania nko mu gisata c'ubutare barabifitiye ubuhinga, naho kandi umuntu kugwa ku gatwe kiwe ngo yovuga ati jewe ndayafise, yo kwandikisha umwana wiwe akagenda kwigayo. Ni hafi kandi ngo vyodufasha cane kandi n'amadepense yoba ari makeya. Urongoye inama nshingamateka Gelas Ndabirabe avuga kandi ko benshi muri abo banyeshuri ngo bayoberwa babigiramwo uruhara. Yagira ati hariho abo usanga birarira mu maboîte de nuit utamba hama ngo bayobewe. Rero muri leta ngo wayobewe nta buruse usubira kuronka gushika uwundi mwaka umenye. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana we avuga ko ngo yabyiboneye mu Burusiya. Agira ati naragiye mu Burusiya ico gihe leta yari itanga buruse, naho nyene ngo wabonye wayobewe, narabiravye ndumirwa. Hariho abanyeshuri baje ugasanga amaze umwaka umwe ibiri biga mw'ishure rimwe kuko babona ngo baguma baronka amahera ntibigere biga ngo bamenye ico cabajanye. Umushikiranganje amenyesha kandi ko iyo ngingo ngo yo guhagarika buruse ku munyeshuri ngo yayobewe byagize akarusho kuri leta, kuko ngo amahera bari bahabwa aca afasha abandi, ndetse ngo n'abanyeshuri ngo barayishimye kuko baciye biga cane. Naho gushika ubu abanyeshuri 15 akaba ari bo bari muri Serbia abahawe buruse ya leta. Naho Bujumburaho ngo ikiza cakorera cibonekeje ku murindi uri hejuru muri Nyakanga usumba mu myaka 5 iheze. Ibiharuro vyakorera mu ntara ya Bujumbura byaraduze cane ku rugero runini mu kwezi kw'icenda guheze gusumba uko ngo bitigeze kuba mu myaka 5 iheze. Ivyo ni ibyashikirijwe n'umuyobozi w'ikigo kijejwe guhangana n'ibiza mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Liliane Nkengurutse. Hari mu nama yagirishijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyize Ndayikengurukiye. Yabaye kandi igenekerezo rya 4 Gitugutu uyu mwaka. Uturere tubangamiwe cane kuruta utundi ni amakomine ya Ntahangwa, Cibitoke ndetse na Mugera. Nkuko muganga Liliane Nkengurutse abisigura ngo ico kiza kikaba ngo ahanini kiva ku ngorane z'isuku ndetse n'isukura, aho kandi ngo hari n'abatagira utuzu twasurwumwe bagaca bituma aho babonye ngo bikaruhukira mu nzuzi. Kandi ngo kubera bwa bukene bw'amazi abantu ngo baja kuvoma mu nzuzi zirimo wa Mugera wa akorera. Hariho kandi ingingo zaciye zifatwa mu ntumbero yo gukinga ko ico kiza kirandagata hose, nkuko buramatari w'intara ya Bujumbura yabishikirije, harimwo ko ngo inzu yose itegerezwa kugira akazu ka surwumwe kandi kabereye kandi gakwije amategeko. Ikindi kandi ngo nuko urugo rwose ruzoshirwamo ibikoresho byo gukaraba. Ikindi ngo Regideso isabwa gufasha gushiraho amazi mu burere bubangamiwe, ibyo ngo kurihisha amabombo rusange ibe irabihagariye cyangwa se ibe irabibangiriye. Ikindi avuze ko abegeranye imicafu ngo bovugana na Sopebu kugira ngo igitoro ntigibe ngo icitwazo muco kudatora iyo micafu mu ngo. Naho umuhinga w'ishiramwe mpuzamakungu ONU ajejwe gukurikira naho umuhinga wo mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ajejwe gukurikirana agateka kazina muntu mu Burundi yaraye yongewe umwaka mu mabanga. Ibi byaraye byemejwe n'ibihugu 23 bigize inama ya ONU ijejwe agateka kazina muntu
Conseil de droit de l'homme i Geneve mu Busuwisi, ibihugu 9 vyarayanse. Vyinshi mu bihugu vya Afrika vyo byahisemwo gutagira ico biyivuze ko 15 abstention, uko niko ibihugu vya Afrika vyama bikora iyo vyemeye ingingo yerekeye igihugu co muri Afrika ariko bikanka kwiteranya n'ico gihugu. Bikaba kandi biriko bikora ku buryo iyo ngingo irengana ariko kandi ataco biyivuze ko. Iyo kandi ngo vyase ingingo bitora oya muri urwo rwego, kandi ngo mu kwemeza ingingo ngo baraharura oya ndetse na ego bakaraba icasumbye ikindi. Leta y'u Burundi yari yavugije induru nyinshi i Geneve ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ndetse ngo yasabaga ko ngo boyikuraho uwo muhinga, ariko kandi vyanse aho ni mu gihe kandi Burundi busanzwe buri mu bihugu bifite ingingo muri urwo rwego gushika muri 2026. Ibi rero vyerekana ko amakungu azi neza ko leta ya Evariste Ndayishimiye ibandanya guhonyanga agateka kazina muntu k'abarundi. Vyerekana kandi ko amakungu azi neza akose NIDH atacu imaze ku buryo itoshobora igikorwa cyo gucunga uko agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Muri Focode turashima iyo ngingo, turanakeza umuhinga wa ONU Fortune Jonathan Zongo kunyuruza abantu bakaburwa irengero byasubiriye kwibonekeza ndetse no kwinomonogoza guhonyanga agateka kazina muntu nce cyane k'abarundi birakomeza. Niyo mpamvu kandi bikenewe ko hagumaho ijisho mpuzamakungu kuri leta ya Evariste Ndayishimiye. Naho uzofatwa ariko ngo aranywa itabi agatumurira umwotsi mu bantu azocibwa amande y'ibihumbi 100 by'amarundi mu ntumbero yo kugira isuku aho umuntu abayeho naho akorera. Narirya ngo ubu hariko hibonekeza ikiza ca kolera. Leta yafashe ingingo ko uzorenga ku ngingo iyo y'amajana 218 y'ibwirizwa cikiranganji nimero ya mbere akaburungu 11 ryo kuwa 30 Rusama 2018 ryerekeye amategeko agenga isuku n'isukura azohanishwa ihadabu ry'ibihumbi 5. Uzorekura amazi yo mu gikoni mu miserege yagenewe bose azocibwa amande y'ibihumbi 5. Uzorekurira kandi amazi yo mu nzu mu kazu ka surwumwe amavuta y'imoteri ibijanju vy'ivyuma ataye ibikoko byapfuye canke imyanda y'ubwoko bwose mu matongo y'abantu mu miserege mu nzuzi canke ku nkengera yazo azoriha ibihumbi 50. Nayo kandi ngo ufise uburiro ubutambiro amashengero amasoko amavuriro adafise ubuzu bwa surwumwe bubereye azocibwa amande y'ibihumbi 100. Naho uwo wese kandi afise itongo riri kwibarabara ategerezwa ngo kurigirira isuku ndetse akabungabunga n'inkombe zaryo, ni ukuvuga urimye gushika kwibarabara utegerezwa guharura utwatsi tuba tuhari. Utazobikora azocibwa amande y'ibihumbi 2. Mu mahinguriro birabujijwe kandi kugishira amazi mabi mu biyaga kuko ngo ufashwe uzoriha ihadabu y'amafaranga 500. Uzofatwa kandi anywera itabi ahakoranira abantu benshi canke atumuriye imyotsi ku bantu azoriha ibihumbi by'amafaranga y'amarundi 100. Nestor Ntahonuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi habona ko abenegihugu ngo niba bikora igihugu kizoba ngo kisa neza mu mwanya mutoya. Nayo ngo buramatari w'intara ya Bujumbura agahamagarira abenegihugu kwijukira gukaraba
kureka kuramukanya kuko ngo ikiza cakorera acateye. Ico mumenya nuko kandi igisagara ca Bujumbura no mu mico no mu Cibitoke ariho hamaze gusinzikara. Ivyo rero ni muri bimwe mu makuru yariko harashikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mbona cane yanyu Imorudende Isange TV. Akaba ari amakuru rero twariko turabigenereza ariko aravugwa mu ntara zitandukanye uko ari 5 zigize igihugu cacu c'u Burundi. Reka rero dushimire mwese mwariko mudukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu c'u Burundi, hari mu ntara zitandukanye makomine atandukanye ducibira bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, abari ndetse no mu bihugu bibanyi haba mu Rwanda, muri Congo, muri Zambia, Mozambique, muri Afrika y'Epfo ndetse n'ahandi ijya n'ibintu hatandukanye mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu muherereye. Reka tubashimire kuba mwari kumwe natwe, ntitwukibagira kandi abari bari mu makungu ya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka amakuru yacu tuye tuyasozere ngaha, turaza gusubira amakuru yo nagasa.